uyu munsi ni umunsi w'igitangaza, uratangaje cyane kuko ubwa mbere bwo ni umunsi wa kane. Umunsi wa kane niwo munsi umugambwe CNDD-FDD warokogwa ni abenegihugu bakira, kuko niwo munsi hashigwa ko umukono ku masezerano yo guhagarika intambara burundu. Hari ku munsi wa kane itariki 25 itariki 25 z'ukwezi kwa kane nyene niwo munsi novuga nti n'umunsi w'imburi, kuko n'umunsi usa na wa munsi abanyisirayeli batangura kugira Pasika bagira abajabuke. N'umunsi umugambwe CNDD-FDD nawo wafata ingingo. Uyu munsi n'umunsi mwiza cyane, kuko iyo ngingo niyo yatumye n'ivyari vyishije bija habona. Uyu munsi wa kane rero uhuriranye n'ingingo abagumyanga bari bafashe kugira umunsi wo guhimbaza no gukengurukira Imana. N'umunsi wa nyuma w'ukwezi aho twese mu ntara zose twama duca duhurira hamwe dukengurukira Imana. Uyu munsi wa 25 ndamukiza, iyo utabaho nitwari kumenya ubumwe bw'abarundi ko bwamaze kurama mu Burundi, kuko niwo munsi werekanye abafise agatimatare batarakira ku mutima, hanyuma bashaka kogera ku macakubiri y'ubwoko, ariko vyarananiranye. N'umunsi rero watweretse yuko mu Burundi ikibazo c'injyane z'amoko twamaze kubisezerera burundu. Iyi tariki nyene ya 25 ndamukiza iyo itabaho nta rundi rupimo twari kumenyera ko demokrasi yatsimbataye mu Burundi, kuko uyu munsi warerekanye bamwe bari bagifisa agatima ko gushika ku butegetsi bakoresheje igikenye baraja habona, ariko abarundi barashoboye kubagwanya bongera baribandaniriza amatora yabo. Iyo uwo munsi rero utabaho ntitwari kumenya yuko mu Burundi twamaze gusezerera burundu intwaro z'igikenye. Uyu munsi kandi ntitwari kumenya iyo utaba, ntitwari kumenya yuko twamaze kwitunganiriza inzego z'umutekano zitunganiriza abarundi bose bizeye, kuko zararose naho akaryo kugira ngo ziyerekane ko ari inteko zikingira Uburundi n'abarundi. Uyu munsi kandi w'itariki 25 ndamukiza iyo utabaho ntitwari kumenya ko abarundi dushoboye, ntitwari kumenya ko twishoboye, kuko abarundi ubwa mbere twahora twigaya turabakene tubona ko ataco dushoboye, ariko baratuboheye amaboko imugongo. Abarundi twerekana ko dushoboye, turitunga, mbere niho twashoboye kumenya ico dushoboye, kuko na leta y'u Burundi niwo munsi yacitangura kubona yuko iriho kugira ngo irondere neza abenegihugu, kuko mu kigega ca leta vyaciye biboneka neza yuko leta ishobora gusahiriza abenegihugu ikaba ihereza ikomini yariyo yose imiliyoni 500 yo guteza imbere abenegihugu, ntaho vyari vyarakabonetse. Uyu munsi rero nuwo kwibuka kuko abagumyanga barafashe ingingo ibereye ituma Uburundi tubona intambwe tugezeko. Tuwibuke rero dukengurukira Imana, tuwibuke tuvuga nka ruririmbo rw'abanyisirayeli bahejeje kuja mu kiyaga gitukura, tuwuhimbaze tuvuga tuti nidushimagize Umukama wewe yatweretse ububasha bwiwe, we yadukuyeko abasi bari baboheye mugongo abarundi. Nashimagizwe Umukama, kuko niwe yabaye inkinzo yacu, niwe aturongora kandi niwe adukiza.